Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu vyakozwe n'intumwa igice ca 16 umurongo wa 25 gushika 34. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 16 umurongo wa 25 gushika kwa 34. Handitswe ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ica inyiganyiga cane giturumbuka bituma amatanguro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba yikubita imbere ya Paulo na Sila. Arabasohokana arabaza ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishuye ati zera umwami Yesu urakira, mwe nawo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nawo mu nzu iwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa bo n'abiwe bose, arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezerwa cane nawo mu nzu iwe bose kuko yizeye Imana. Imana ishimwe cane. Ijambo dusangira riri kuri umurongo wa 28. Ngo ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigire nabi, twese turi hano. Mukundwa, ntiwigire nabi, twese turi hano. Ubarire umutima wawe, ubarire muri kumwe, ubarire n'undi muhura, n'undi uzobona agomba yigire nabi. Umubare uti ntiwigire nabi, twese turi hano. Iri jambo ngo twese turi hano ni ukuvuga ngo igituma wiyumvira kwiyahura nuko yumvira ko abantu bagiye, nuko yumvira ko abantu baguhevye, nuko yumvira ko ibintu bigiye kuba nabi. Ariko ntiwigire nabi, nturi wenyene muri ivyo, nturi wenyene muri uru rugendo, siwe wenyene uri kuraca muri ivyo vyago, siwe wenyene bishikiye, nturi wa mbere bishikiye kandi nturi wa nyuma. Ntiwigire nabi, hari abogufasha, hari abagutahura, hari ababiciyemo. Imana igushoboze. Wizere umwami Yesu, wizere ico Imana ivuga ko. Ntiwiyumvire ngo yagira ngo imbohe zamucitse, yiyumvira ko akazi kamunaniye, yiyumvira ko agira asubiraho babandi bagiye. Hindura ivyumviro vyawe, wiyumvire ico Imana ikuvuga ko. Ico Imana ikuvuga ko nuko ari ivyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago. Wuzuza ubwenge bwawe ivyumviro vy'ijambo ry'Imana. Wizere umwami Yesu, wizere ko yapfuye mu kibanza cawe, wizere ko agukunda, wizere ko atagucira urubanza, wizere ko agutabara wowe n'abawe. Ivyari bibi bihinduke vyiza nk'uko uyu muntu yanezerewe, yarababaye, yarihebuye, ariko inkuru iheza anezerewe. Imana iguhezagire, iguhezagire n'abawe. Uyu yagomba yicisha inkota yahawe n'igihugu na leta y'Abaroma. Ntiwigire nawe kubw'ivyo wahawe. Hari abantu bigira nabi ubutunzi buje, agatangura gusesagura, agatangura kuja mu busambanyi. Abandi akigira nabi kubera ubuto ubwiza bamubare ngo ni mwiza, ni gitangaza, agaca yigira nabi akarekura. Ntihagire ikintu gituma wigirira nabi kubw'ivyo wahawe, kubw'ubuntu wagiriwe, kubw'imbabazi wagiriwe, kubw'abagenzi ufise. Ntibikugire nabi, ntiwigire nabi, nturi wenyene. Imana iri kumwe nawe, n'abandi bari kumwe nawe naho utavyiyumvira. Nivyo wimvira ko vyagenze nabi, ntivyagenze nabi nkuko wiyumvira. Imana iguhezagire, igushoboze. Urakoze kudutega yombi.